ikibazo twihutira guhana tutafashe umwanya. Abavyeyi bakwiye gufata umwanya wo kwigisha abana ico umwami agomba. Mu yandi majambo, kubigisha ijambo ry'Imana, kubigisha indero ya Kristo, ari uko Kristo yifuza ko abana babaho. Kandi si kubigisha gusa, icya kabiri dusabwa ni ukubahanura. Kubahanura ni ukubafasha za nyigisho z'ijambo ry'Imana bize bakazibamwo, uburyo bobibamwo, uburyo bobikurikira, uburyo bobikurikiza, uburyo bobigendera. Ingaruka ni nini cyane. Ingaruka ya mbere iyo urwo rutonde rutubahirijwe habaho isambuka ry'imiryango. Haba kutumvikana, haba ukwicura no kwizana. Nivyo Pastor Muzura hejeje kuvuga, aho abana batahuka igihe bagombeye, aho baja mu ruvyo by'urumogi, bakaja mu by'amatayi, bakaja mu mafilme, bakaja mu bintu by'ibintazi. Nuko baba bataye urutonde. Aho umugore afata ingingo mu ruhande rw'umugabo. Ico bizana rero ubwa mbere aca bisambuka. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo. Turabahaye ikaze mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera. Ni iteka ridasanzwe gusubira kuronka kano karyo ko kuyaga kwijambo ry'Imana. Murakoze ko muri benshi muri ko murabi dukurikirana mumaze kubitubwira. Mu kiyago giheze twarangije tubonye ishengero inyubako yaryo ko ari umuryango w'imiryango. Mu kiyago cuno munsi turaza kuganira kuri iyo miryango mito mito igize ishengero, aho tuza kuganira ku kintu kivuga ngo kuba mu muryango w'abizera. Tuza kuganira kuri ico kintu aho tuza kurabira hamwe mbega iyo miryango igize ishengero imeze gute, ijambo ry'Imana riyivuga ko iki. Tudatebaganye nagomba maze ndabereke abatumire tuza kuyaga uno munsi. Nagomba mperi buryo bwanje namwakire ayo bidondora. Nitwa Muzuri Alex, ndumwe mu bungeri bishengero ryo muri Shama muri paruwasi yo mu Ngagara. Murakoze cyane kutwitaba. Murakoze cyane kudutumira. Ndafise n'undi mutumire tuza kuyaga nawe yo bidondora. Nitwa Ndaize Aloise, aba ndi umwe mu bungere b'ishengero rya Eglise Vivante mu ntara ya Cibitoke. Murakoze kudutumira. Mwamaze kumva abatumire tugiye kuyaga. Jewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro ni Yannick Ngabirano. Tudatebaganye nkuko dusanzwe tubikora, tugomba tusome mu gice cete Paulo yandikiye Abanyefeso. Nico gice tuza kuganira ku munsi, gice ca 5 duhereye ku murongo wa 22 dushikana kuri 6 umurongo w'9. 22 havuga ngo umubano wo mu rugo w'abakristo. Bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo, ari we mubiri wiwe. Ariko nkuko ishengero rigamburukira Kristo, aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura, ngo aryeze aryogesha amazi n'ijambo, ngo aryishira rishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe ryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nkuko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bompi bakaba umubiri umwe.
iryo banga rirahambaye ariko mbivuze kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Bana, mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ivyo ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko, ico nico cagezwe ca mbere kiri mu isezerano, kugira ngo uronke amahoro urambire kw'isi. Namwe base ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura nk'uko umwami wacu agomba. Bagurana, mwumvire bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashe mubahinda agashitsi, mutagira ubupfunya mu mitima yanyu. Ntimubakorere bakibahagarikiye nk'uko nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abagurano ba Kristo, mukora ivy'Imana igomba bivuye ku mitima. Mubakorere mushize icira nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese yakoze iciza azocishurwa na shebuja mukuru, nk'iyo yoba ari umugurano canke uwidegemvya. Namwe ba shebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha, kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mwijuru, kandi ntarobanura abantu ku butoni. Amen. Amen. Nkuko twatanguye tubiganira, tugiye kuraba ukuntu Kristo yiteze uko imiryango yacu nk'abizera iba yubatse yisunze ijambo ry'Imana, kuko bipfana ikintu nuko ishengero ari umuryango munini ugizwe na ya miryango. Twabonye rero mwa kino gisomwa c'Abanyefeso nico tugiye kuganirako dufashijwe n'abatumire bacu. Nagomba dutangure tuyage twisunzira ijambo ry'Imana ga Pastor Aloise. Hari ibyo tubona Paulo ariko arabwira rino shengero ku mugwi umwe mu bagize umuryango. Mbega byo bari ibihe, iyo migwi yo bari yihe, yo bari kababwira ko umwe wese ufise igikorwa ikihe. Twisunze iki gisoma Paulo yandikiye ishengero ryo muri Efeso, turabona ariko arabwira imiryango, ariko umuryango ugizwemo n'abantu batandukanye. Hariho umugabo, hariho umugore, hariho abana, hariho n'abakozi. Umwe wese afise rero ico amutegeka, ico amubwira akwiye gukora, kuko urugo ari umugambi w'Imana. Imana ifise ingene yashizeho urwo rutonde rw'ingene urugo rukwiye kuba. Umugabo abwirwa rero ko akwiye gukunda umugore wiwe, mbere agatanga igicapo ca Kristo, nkuko Kristo yakunze ishengero, ko ariko umugabo akwiye gukunda umugore wiwe. Aratwereka kandi yongera akabwira n'umugore ko nawe akwiye gukora igikorwa cyo kubaha, cyo kumvira umugabo wiwe, agatanga igicapo c'ishengero ingene ryubaha Kristo. Arongera kandi akereka abana ko bakwiye gukora igikorwa cyo gucira bugufi abavyeyi babo. Akongera kandi akavuga kubijanye n'abakozi, abo avuga ko abagurana muri iki gihe twabagereranya n'abajya abakozi badukorera mu mugiko, abo bita babo cyangwa abayaye. Turabona nabo bafise igikorwa babwirwa gukora kijanye nuko bakwiye gukorera abashebuja batabanje kubahagarikira, kugira ngo bikunde, bakamenya ko icyo gikorwa bariko bagikora ku buryo bwo kumvira Kristo. N'abashebuja babwirwa nabo nyene kudakandamiza, kutabafata nabi, kumenya yuko bafise shebuja basangiye. Yaba umugabo, yaba umugore, yaba abo bana, yaba nabo mukozi, iki gikorwa cyose bayikoze babwira ko bagikora mu ntumbero yo kubaha Imana. Murakoze cyane Pastor Alex. Namwe ino migwi n'ibikorwa ijambo ry'Imana riha mu byumva nkuko Pastor Aloise ariko arabishikiriza. Ndazumva uko nyene bivuze. Iki gitabo kiraremereye, kirimo ikintu cy'urutonde rukomeye, aho umuntu wese mu rugo yamubwiko akwiye kubaho. Nunga nivyo yavuze, yahereye ku bagore. Murongo wa 22 abwira abagore ngo bagamburukire abagabo babo nkuko bagamburukira umwami wacu. Yani majambo karamagara abagore kugamburukira abagabo babo, atari uko ari beza,
atari uko babikora neza, atari uko abagabo ari intungane, ariko ari ukubera ko aba bagamburukire nk'uko bagamburukira Kristo. Mu yandi majambo, umugore agamburukira umugabo amwubahe, yemere ko amuganza, amwizigire, atari ukubera akora neza, ari ukubera Kristo uwo mugore yizeye. Abananya ku mugabo, uwo mugabo yamubwiye ibintu byinshi biremereye cyane. Aravuga ngo umugabo akunda umugore we, ageranya ikirango gikomeye ngo amukunde kuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Iryo jambo yakunze ishengero akaryigura ririmo ibintu byinshi. Bisigura ko umugabo ateza kwitwararika umugore wiwe mu ndege nkeya kuko Kristo yitwararika ishengero mu ndege nke. Cya kabiri, ategerezwa gukingira umugore we kuko Kristo akingira ishengero. Ategerezwa kwitangira umugore we kuko Kristo yitangiye ishengero. Ategerezwa gutunganya uwo mugore wiwe kuko Kristo atunganya ishengero. Yavuze ijambo ngo aryeze. Ategerezwa kweza uwo mugore we, so kumuhagirisha amazi so kumujyana muri dushe, oya, ni ukumwigisha ijambo ry'Imana, akamutunganya, akamuhindura umuntu w'Imana. Agaruka no ku bana kuko mugenzi wanje yavuze, aravuga ngo abana bumvira abavyeyi babo. Abana ni ikintu gikomeye kuko ngo kumvira abavyeyi kuri mu isezerano rikomeye. Ariko nongera kandi agaruka kuri wa mugabo n'umugore ngo nabo bigisha abana, ngo babahanure, ariko ngo ntibabaratse, ariko kandi ngo muri kubigisha ijambo ry'Imana no kubahanura ngo barayemereye kandi kubahana. Arongera kandi abwira abakozi ngo bumvire ba sebuja, ngo ariko ntibabumvire kubera igitsure, kubera ko babahagarikiye, ariko yamara babumvire nk'abariko barumvira Kristo. Mu yandi majambo, igihe bakorera ba sebuja babone ko Kristo ari we mukoresha mukuru aha yabakoresha. Ariko abavyeyi nabo abakoresha babaha ikintu gikomeye ngo bafata abakozi babo nk'abakorege. No kuvuga iki? Babafate nk'abantu basangiye umwami, basangiye umukoresha mukuru. Biryo umugabo abavyeyi batumwe gukorera abakozi babo bari mu nzu ngo bamenye ko nabo Kristo azabaza. Mu yandi majambo, abavyeyi abagabo n'abagore bari mu ngo bazobazwa uburyo bariko barafata abakozi babo ko niko Kristo yabavuze. Nico no kunganira mugenzi wanje. Ego. Murakoze cyane. Umuntu yoca yiyumvira biri detail. Je nari natanguye kugira ikibazo, sinzi n'ubundi ko mugishimikiye ko hari ku migwi imwe aho nko ku bagabo bavuze ko bakwiye gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero. Mwabiduciriye ko ucumva iri jambo risigura iki, utahura nk'uko Pasteur Alex yavuze ko Paulo abwira bano bantu ko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze ishengero. Ego ndabitahura cyo kimwe kuko Paulo ariko arabwira ishengero ryo muri Efeso canke abwira ishengero ry'uno munsi, agereka yuko umutima w'urukundo bakwiye gukunda ari umutima nk'uwo Kristo yakunze ishengero. Bisigura ngo umugabo ategeza gukunda umugore wiwe atamurabiye ubwiza, atamurabiye ubutore, atamurabiye akaranga, ariko amurabiye ko ari igikorwa cy'Imana, ari igikorwa cy'Imana ku rugezo nk'uko mwene data yabivuze Pasteur Mzuri, ku rugezo rwaho no kumupfira, ashobora kumupfira, ni ukuvuga ngo ashobora gukora ibikorwa byose kugira ngo uwo mugore agubwe neza. Yego. Karakomeye. Nibaza ko abagabo bariko baradukurikirana bumva ico ijambo ry'Imana ritwiteze ko. Aravuga kandi ngo umugore agamburukire umugabo wiwe, nawe ucumva hari ibyo yaza yavuze ko umugore agamburukira umugabo wiwe. Kitekeye mwiki abantu bo bitahura gute iryo jambo ngo umugore yubahe acire bugufi umugabo wiwe? Ni jambo nkuko umuvukanyi wacu Pasteur Muzuri yabivuze, ni jambo rinini cyane kandi rikomeye. Ukumugamurukira ntibifatiye ko umugabo agororotse, ntibifatiye ko umugabo basengana, ntibifatiye ko umugabo akoze ibyo agomba. Bifatiye yuko ubwa mbere atahura ko ari igikorwa c'Imana, ariko arakora aricyo Kristo amusaba. Yego. We pasi nagomba kubaza turi umugore mugabo biroroshe ko mu by'ukuri umupfasoni agamburukira umugabo wiwe no mu gihe umugabo wiwe
hari ibyo umugore adakunda atemeranya nawe niba abagabo basesagura bakubita umugore usanga harimo n'akarenganyo mbega ndazi neza ko mu ariko baradukurikira hatabuza abantu baba ariko barasengera abagabo babo bari mu bihe bitoroshe hama turumvise mu by'ukuri k'Imana isaba kugamburukira umugore iki kintu cyo kugamburukira umugore kiroroshe ijambo ry'Imana wo bidusigurira nk'umupastori tukabitaho iki kintu kiragoye wambaye amarori y'umuntu wo mico n'imigenzo yacu y'ikirundi warezwe aho bamwe bacinyiza abagore babafata ko babishakiye amubwira ko umugore ataje kumwinjiriramwo atajerwe kumubaza ivyo ahaye akora kiragoye kandi urazi ko hari abagabo rimwe na rimwe bagenda uko bishakiye ariko kugira ngo umugore gikunde kino kintu ni kintu kiremereye ariko ngo gikunde nuko uyu mugore yambara nkoresha ijambo yambara amarori ya Kristo utambaye amarori ya Kristo ngo uwo mugabo umurabire mu marori ya Kristo umurabire nk'umuntu hayubwira ubutumwa umugore akejejwe ahayankurikirana umurabire cyangwa hanyumviriza umurabire nk'umuntu Imana yagutumye kugufasha gusengera wo tukomoka zokunanira ko hari aho ugerageza kumwubaha nawe akabananya gukora ibitari byo akabananya ahubwo umengo ko birunyuka ariko kugira ngo bikunde gusa bisaba ko umuntu uburi umuntu ariko arasenga wambaye amarori ya Kristo ubiraba nk'igikorwa cy'Imana utamuraba nk'umugabo utamuraba nk'umuntu mwahuye mukuze utamuraba nk'umuntu yagukoye akemera imbere y'abantu ko agiye kugufata neza atangiye gufata nabi oca bomoka ariko bishoboka gusa mu gihe umenye ngo uru rugo ninjiyemo nagiye gukora igikorwa cy'Imana gusengera uyu mugabo gufasha uyu mugabo ugasaba Imana ikaguha ubwenge n'ubukerebutsi n'inzira zayo z'uburyo uwo muntu ushobora kumufata kuko tahura kimwe udatahuye kuri kugwa cy'Imana ngo wambara ayo marori y'umukozi w'Imana uhinduka umugore w'umukozi w'Imana aha yakorera uwo muntu ngo amushikane kuri Kristo nibanga ribangi gwingata nibitoroshe mbega Bibiliya yiteze ko tugamburukira abagabo muri byose canke hariho turimbi nyene ivuga ataha umugore ntiyo gamburuka ko cyo kugamburuka harimo gukora ivyo umugabo ari karashaka ko uwo mugore akora canke karamubwira yo kora bega ni imisi yose twobikora ni ryari Bibiliya yo tugirira ikigongwe Bibiliya itegeka umugore kugamburukira umugabo muri vyose ariko muri ivyo vyose yemere kumugamburukira muri vyose kiretse gusa igihe amutwara mu bintu binyuranye no kwizera Kristo atagutwaye mu vyaha atagutwaye mu bintu binyuranye n'ijambo ry'Imana uramwumvira muri byose hariho n'abamaze ngo none ngo hayakora ibibi yakora ibibi ikibazo cyo guhangana kugira ngo bikosore suko muhangana ahubwo nuko usenga Imana ukungene Imana ikaguha imikenyuro ikaguha ubwenge cyo gituma biribwira abagore ngo umugore w'ubwenge yubakisha urugo rwiwe arwubakisha ubwenge byari majambo ubwenge buraguha ukungene ubana n'uwo muntu ameze uko ariko akarongo gatukura danger ni mu gihe uwo mugabo akubwiye gucumura kuri Kristo atakubwiye gucumura kuri Kristo bindi byose uramwumvira muri byose kandi ukamwizera kandi ukamusengera kandi ukihangana uri kurasenga Imana ego bariko baradukurikirana turiko tuganira uko Kristo yiteze ko imiryango yacu ingo zacu nk'abizera zategerezwa kuba zitunganijwe ico yiteze kuri umwe wese nk'inshingano ku mugabo ku mugore turiko tuganira ku gice c'abanyefeso 5 guhera kuri 22 gushika ku murongo w'icenda bw'ice ca 6 Pasteur Aloise nako niyumvira ikindi kintu ca abana hari ikintu bavuga ko bo bahana bakongera bakabahanura ko umwami wacu agomba mbega coco twogitahura gute twocumva gute kabana bahanwa iryo jambo Paulo yandikira ishengero ryo muri Efeso ni jambo rikomeye kandi jambo abavyeyi bose bariko baratwumva bakwiye gufata nkama icambere hoho nk'abavyeyi bafise igikorwa cyo kurera abana kandi babarerera mu ijambo ry'Imana rero Paulo yari yandikira ishengero ariko bereka yuko bishobora gushika abana bagata inzira asaba abavyeyi gukora igikorwa bajejwe cyo kubigisha cyo kubahanura ariko igihe bagaragaye nk'abagomba kutsinzira ko bashiraho kubahana kugira ngo babagarure mu murongo wo kubaha Kristo
ikindi ni ukugira ngo habe urunganwe ruzohana n'urundi runganwe rwubaha amabwirizwa y'Imana bugenda mu vy'Imana igomba. Mbega Pasito biroroshe ko twotahura kino kintu co guhana abana mu gihe turi mu bihe vy'amajambere aho hariho n'ibihugu bimwe bimwe uhanye n'umwana polisi iguhamagara. Dikigoye hari ahandi hantu umwana iyo muhanye mu bihugu biteye imbere acahamagara polisi kamubwira ko ari agateka kiwe yamara ibi rimwe na rimwe ko biragenda biriko biratujana ahantu hanyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko kandi ikibazo kiri ahantu ko abavyeyi bihutira guhana abana batarabahanuye. Aha Bibiliya yavuze ijambo rikomeye ngo namwe base ntimugashavuza abana banyu ku murongo wa 4-6. Ariko mubarere, iri jambo mubarere ryerekana kuko kandi mubarere mubahanure kubw'umwami uko umwami wacu agomba. Bisigura iki? Nuko abavyeyi bakwiye gufata umwanya. Ikibazo twihutira guhana tutafashe umwanya. Abavyeyi bakwiye gufata umwanya wo kwigisha abantu ico umwami agomba. Mu yandi majambo kubigisha ijambo ry'Imana, kubigisha indero ya Kristo ari uko Kristo yifuza ko abana babaho. Kandi si kubigisha gusa, icya kabiri dusabwa ni ukubahanura. Ni ukubafasha za nyigisho z'ijambo ry'Imana bize bakazibamwo uburyo bobibamwo, uburyo bobikurikira, uburyo bobikurikiza, uburyo bobigendera. Uguhana bigaragara ku muntu yanse kumva. Reka kwibutse kuko no mu mategeko n'amategeko aragaragara kuko burya ingingo ziri mu ijambo ry'Imana kenshi ibihugu byacu n'ibindi bihugu byinshi ku isi amategeko yavyo yerekana amategeko aya mategeko y'isi amenshi yabaye inspire n'ijambo ry'Imana. Mu gihe yanse kumva n'amategeko aremera ko umwana yanse kumva hano yakwije amategeko ariko bamuhana kubera kwaza amategeko. Rero igihe cyose tubigisha ijambo ry'Imana umwana kanka kumva, iyo yanse kumva akora ibidakorwa, akoze ibidakorwa rero Bibiliya yemera abavyeyi guhana abana ariko mu gihe babigishije, mu gihe babahanuye Bibiliya iravyemera. N'umwana naho tuva ngo barahamagara polisi, hari naho iyo atigishijwe neza niba abandi banywa urumogi, niba abandi bataha amajoro, niba abandi bagarariza abavyeyi, niba abandi bakora ibidakorwa. Rero n'amateka aremera ko umwana ahanwa mu gihe yagararije itegeko. Bibiliya rero yuzuye urutonde. Nagambwira ariko baradukurikirana kuko iki gitabo cerekana mu yandi majambo na amategeko agenga ingo n'imiryango z'abakristo. Iyo rero tuyakurikije nibaza ko ukunigana ukunyinyurana nikubamwe bica vyoroha. Naiko nibaza iki kibazo nyene kuri aka kana hereje ko ho bari kubera iki Kristo yatunganije uburongozi bw'umuryango gutya kuko hari imiryango itunganijwe gutandukanye ndabizi mu gihe ca none umwe wese noko yumva vyogenda. Hariho n'abandi asanga vyikora usanga atarufatira afise uko abantu bigenza hagati mu muryango. Hama tuko turumva ijambo ry'Imana ko rifise uko rikorera bitubwira mbega ho bari kubera iki kugira umuntu yumva akarusho canke inyungu mu gihe yumva ivy'ijambo ry'Imana gusumba ayandi mamodere asanzwe ahari hanze canke atandukanye. Imana yacu ni nyarutonde. Rero urugo nago akaba ari umugambi w'Imana. Biri mu byatumye Imana ishiraho urwo rutonde kugira ngo urugo rushishikare kugendera muri uwo mugambi w'Imana. Rero iyo habaye kumvira, iyo habaye gushira mu ngiro ivy'Imana itegeka kuri umwe wese mu muryango, ibi miryango y'icitegererezo, ibi miryango aba ikibana bose baboneramwo bakaboneramwo Kristo, bakaboneramwo ubwiza bw'Imana, bakifuza gusa nabo. Ego. Pasito nawe woba wumva intumbero ya Kristo mu gushiraho ano mategeko ngenderwa ko y'imiryango imwegukira ubu yumva cyo kimwe na Pastor Aloyize? Ndavyumva cyo kimwe cyane. Intumbero ya Kristo no kugira ngo uko imiryango ibayeho uko Kristo ashaka. Afite Kristo ashatse kwerekana intumbero yiwe ku bw'umuryango. Biyane majambo yashaka ko imiryango y'abana b'Imana iratandukanye n'indi miryango. Imana yishire kuba igikwiye kubaho. Intumbero y'Imana rero Imana yagomba gushira ko akarorero kiganwa. Model ica abantu bakurikiza. Kuko aha hanze hari imico myinshi. Hari imigenzo myinshi. Hari uburyo byinshi bijanye n'ingo n'imiryango no kurera abana. Bamwe babarera mu ibarabara, abandi babarera mu mafilme, abandi abagore bavyigira, abagabo bavyigira. Hari modele nyinshi. Ariko kubera ko ishengero cyangwa se imiryango y'abana b'Imana hari ico Kristo yiteze ko yashize kuri no rutonde igihe rukurikijwe
nicyo gihe imiryango y'abakristo ishobora gushitsa ico Kristo ashaka ico Kristo yiteze ko bikunda bashize mu ngiro bino bintu gusa. Mbega tukiri ngaho nyene ryo bari rihe sano riri hagati ya runo rutonde mu miryango y'abizera n'urutonde mu muryango w'iyi miryango ari ryo shengero. Hoba hari isano nyene, hoba hari ico bipfana nyene mu mugambi wa Kristo. Birapfana kinini cyane. Igituma Kristo yavuze aya majambo nuko yerekana kuko uburyo imiryango ibayeho, uburyo imiryango itondetse nibwo buryo n'ishengero ritondetse, uburyo ishengero ritondetse nibwo buryo n'imiryango itondetse. Ikindi kandi nuko imiryango myiza yubatse ko Kristo ashaka nitanga ishengero rikomeye. Nta shengero rikomeye ata miryango ikomeye, nta miryango ikomeye ata shengero rikomeye. Mu yandi majambo imiryango ikomeye nitanga ishengero rikomeye. Ishengero rikomeye turiyabira mu miryango iririmwo uko ibayeho, uko itunganijwe, uko abagabo babayeho n'abagore babo, uko abagore babayeho n'abagabo babo, uko abana bo muri iyo miryango bubaha Kristo, bumvira Kristo, uko abakozi bakorera muri izo ngo bashinga intahe mu bandi bakozi bavuga ati njewe abo nkorera si abagabo basanzwe, si abakoresha basanzwe, si abagore basanzwe nk'aho mubona, ni abakozi b'Imana, n'abana b'Imana, ndi mu muryango w'Imana. Uwo mwana yavuye hanze aca yisanga muri urwo rugo ari mu ishengero kubera ko yasanze umupapa n'umumama ari abungeri, ari abavyeyi, ari abakozi b'Imana muri urwo rugo. Mbega hari akabazo kanjemwo twakuze twumva k'indero y'umwana ibazwa nyina, ariko hano twumvise menga Paulo akavuga ati bagabo mutoze indero nziza abana banyu. Biracuritse ni bahe bafise ukuri hagati ya bino byanditse n'umuco wacu, ho byo bimeze gute indero y'abana ibazwanya? Iki kibazo kirakomeye kandi ni kibazo giteye ingorane. Nagira mbere ko nishuri icyo kibazo nerekane kuko ingaruka nyinshi zihaziba ku bana bari mu ngo nyinshi, ibyo kunyura umugi, abana bari mu mabarabara, nuko indero y'abana yahariwe bamwe. Uri kuraba bari urutonde mu yandi majambo umugore no umufasha w'umugabo, mu yandi majambo no mu assist, mu yandi majambo hari imigani baciye bikirunga imfuzi y'intamitendera nkase. Mu yandi majambo umuntu wa mbere atanga indero y'abana ni serugo, niwe mutwe w'urugo. Nagambira abagabo nibo bungeri bizongo, mu yandi majambo nibo bajejwe urutonde muri izongo. Umugabo niwe yigisha abana. Ego harimo abana b'abakobwa mu muryango, na harimo abana b'abakobwa igisure cyacu umupapa, igisure cy'umupozore. Umwana w'umukobwa yahakura mu rugo atangura kutumvira nyina, ari igisure cyase, ijambo ryase. Urazi ko mama yamabwira abana ati isaha zira, aramwe ngo hazira isa n'abakaza bukeye, ariko avuze ngo isaha zira. Murazi icyo yababujije, murazi icyo yababwiye, byerekana kuko iyo umugabo ahunze ataye responsabilité urugo rutangura gusambuka. Mu yandi majambo indero y'abana ibazwa umugabo, umugore n'umufasha, n'umwunganizi, ni assistant w'umugabo. Muvye umugabo ariko arakora byose kuko umugabo niyo mutwe w'urugo. Pastor Aloise, hoba hariho ingaruka mu gihe runo rutonde rutubahirijwe nk'uko mu gihe imiryango ibaye mu kwishira no kwizana itafise uru rutonde rikirubahiriza, ni ingaruka zihe? Ingaruka ni nini cyane. Ingaruka ya mbere iyo urwo rutonde rutubahirijwe habaho isambuka ry'imiryango, haba kutumvikana, haba ukwicura no kwizana. Nivyo Pastor Muzura hejeje kuvuga, aho abana batahuka igihe bagombeye, aho baja muri byo by'urumogi, bakaja mu by'amatayi, bakaja mu mafilme, bakaja mu bintu by'ibintazi. Nuko baba bataye urutonde, aho umugore afata ingingo mu ruhande rw'umugabo. Ico bizana rero ubwa mbere aca bisambuka, haba kutumvikana bikazana isambuka, ugasanga imiryango yahenebere. Yego Pastor Alex, namwe mwoba mucumva nko kunyene nizihe ngaruka zo kwitegwa mu gihe imiryango itubahirije runo rutonde ariko igafata kwishira no kwizana umwe wese akabikora uko abyumva mu bagize umuryango? Ubwa mbere hari ingaruka zigera kuri zine. Iya mbere isambuka ry'imiryango ni byinshi. Aha nimba mubona twumva twese hamwe isambuka ry'imiryango, ikibazo no ku rutonde rwatakaye. Icya kabiri abana, ibi tumva ngo abana bagiye mu ngeso mbi n'urutonde rwatakaye.
cya gatatu ko hari aho imiryango itagira akazoza nta modele. Reka nkubwire igituma ubona ingo z'ubu zihaye zisambuka kenshi zo muri kino kinjana ni abana, ni abakobwa n'abahungu bariko barakura batagira akarorero, batagira abo bigirako, batagira abo bigana. Ikindi nta butumwa bwiza buvugwa. Ubutumwa bwiza buca buhinduka ntibugire nta ntahe ibaho. Inimba imiryango yose isambuka mbega abantu bazigana iki? Icyo kwigana gica kibura. Abana baca bahinduka batagira kirera, abana baca bahinduka batagira icyo bumvira, abagabo n'abagore afete na urugo ruca rusambuka. Ejo nta bana bazima, urunganwe rw'ejo nta kazoza rugira. Ibi bitabonetse. Hari akantu Paulo yavuze ko ino migwi yose ikwiye kubikora ikabikora mu rukundo. Nakantu twokenera insiguro ariko kandi twokwibaza mbega birashoboka ko byoba hariko bidakorwa mu rukundo. Byoca bigira ingaruka iyi. Bwa mbere Paulo yashatse kwerekana kuko urukundo ruri hagati y'ishengero na Kristo nibwo rutegereza kuba hagati y'abo bantu bari mu rugo muryango. Ikindi cya kabiri bidakozwe mu rukundo umugabo acahinduka agapita acaho umutware ni handi bava ngo seru ko aratasha abantu bose ukabona ko baranyegera. Icya kabiri ni ko akundi baca umugani ngo zirara zisha bwaca zikaze mu kintu k'ikonkwano afete urugo ruca ruhinduka mu muriro. Afete kubona ingaruka nyinshi abantu benshi abagabo baragenda ntibataha kubera iki ko barahunga ingo zabo bazihungira mu kabare, abagore bahunga ingo zabo, abana mu yandi majambo umuntu wese acyifuza kuva muri urwo rugo. Abakozi muri izo ngo ntibazirega mamwe bacaguma bagenda, abana ntibabaho. Mu yandi majambo abana bakura nabi, umugabo n'umugore bakura bacungana, bakura barabana yingwe. Mu yandi majambo ibintu byose bidakozwe mu rukundo bica binanirana, bica biguma. Aba bantu bahuye bakuze, uyu mugabo n'umugore bahuye bakuze barareye mu miryango itandukanye, indero yo kuzika itandukanye, bahuye bafite imyaka 30 abandi 20 irenga kugira ngo bikunde babana aho ibindi bisomwa ngo babana karamata ubutavana. Bisaba kuko babikora mu rukundo niho vyoroha. Bitabaye mu rukundo biraguma, biraremera, birananiza, harabakomoka, harabagusambuka. Murakoze cyane. Twagomba dushimire abakurikiranye kino kiyago. Turabona ko umwanya wahariwe kino kiyago kwiye naho hari hakiri byinshi byo kuganira. Abadukurikiraniye mu nzira twariko twihweza twisunze igisomwa kiri mu ikete Paulo yandikiye abanyefeso 5:22 gushika kuri 6:9 aho twariko turabira ico Imana yiteze ku muryango wabizera canke ku miryango yacu nk'abizera, aho twagiye tubona uruhara rw'umwe wese. Twumvise intererano z'abatumire bacu, twagomba tugire ko tubakengurukira. Pastor Alex mwakoze ku ntererano zanyu, mwakoze kutwitaba, mwakoze kudutumira, twiteze ko no gukurikira tukazobikora ko muzo twitaba. No kuri Imana dushoboje tuzobikora. Numva nobwira abantu nti bagabo bagore bana bakozi nimba ugomba kazoza keza ku rugo rwawe, k'abana bawe, ku muryango wawe, shira ku mutima y'amajambo azakubakira, azakuremesha kandi azagukomeza. Murakoze Pastor Alex, twagomba tubakengurukire ku ntererano zanyu kandi no kwitaba ubutumire bwacu. Namwe tubashimiye, mwakoze. Ego twizeye namwebwe ko nitwasubira kubikora ko bukurikira muzotwitaba. Turiteguye kubitaba kugira ngo tugishe dutereye kugira ngo ingo zubakwe zikomere zije mu mugambi w'Imana. Twagomba kubibutsa ko ikiganiro ari ingingo z'urufatiro mu kwizera, n'urukurikirane rw'ibiyago byisunze Bibiliya kubijanye no kwizera hamwe no kubaho rukristo. Twagomba tubatumire bugira kandi mu bushishikare mu dukurikirana twaho ubutaha mu kiyago gikurikira. Murakoze. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioch. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.